mu ntumbero yo guteza imbere ikibanza c'umukenyezi mu matora, ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse Afrabu ryifadikanije n'ishirahamwe Women's International Peace ryaratunganije inama y'iminsi 2 ku baserukira ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira bahanahana ivyiyumviro ku bijanye no gutora no kwitoza ku bakenyezi n'abigeme. Nkuko vyerekanywe muri iyo nama, mu muryango wa Afrika y'ubuseruko hariho amategeko agenga ibijanye no gutora no kwitoza ku bakenyezi, ariko nubwo biruko igihugu kirafise bwigenge bwo gushira mu ngiro ayo mategeko. Godelieve Manirakiza aserukira ishirahamwe Afrabu amenyesha ko batunganije iyo nama kugira abarundi barabe uko mu bindi bihugu bigize uwo muryango ivyo gutora no kwitoza ku bakenyezi bigenda. Murabizi neza yuko mu Burundi twimirije amatora mu mwaka wa 2025. Rero mu karere hariho ibihugu dusangiye akarere navyo nyene bimaze gukora ibikorwa bitandukanye bimaze gushira imbere umukenyezi. Rero twatunganije iyi nama kugira ngo abarundi n'abarundikazi turabe ingene ahandi bigenda, ko hoba hariho akarusho ahandi mu bindi bihugu vy'aka karere, ko hoba hariho intambwe mu iserukirwa ry'umukenyezi n'umwigeme, haba mu bibanza bifata ingingo, haba no mu matora, kuko turi kwitegurira amatora y'ibihumbi 2025. Rero twashimye gutumira abakenyezi n'abashingantahe, harimwo abashingamateka bo muri ibi bihugu, abashingamateka n'abakenguzamateka, hamwe n'abandi bafise ayandi mabanga atandukanye mu bihugu vyabo. Twagomba yuko abo bashingamateka, abo bakenguzamateka, haba abarundi n'abandi bari muri ivyo bindi bihugu bibanye biri mu karere ka Afrika y'ubuseruko, batubwira uko babigenjeje, batubwira n'imikenyuro baba barakoresheje kugira ngo umukenyezi aserukirwe bikwiye. Twabonye neza yuko hariho bimwe bimwe bagiye barakora twokwigirako. Uwarongoye ishirahamwe ry'abahungutse mu Burundi akamenyesha kandi ko imico y'ikirundi ari kimwe mu bituma abakenyezi batitoza. Hari intege nke mu kwitoza, ariko izo ntege nke nazo bazigira kubera ko hariho ababaca intege nyene, hariho ababikorerako. Ugasanga nk'umukenyezi agiye imbere avuze ati ngomba nitoze, batanguye kumuvuga kutariko, batanguye kumurementaniriza. Hariho ibintu bishobora kuvugwa ku mukenyezi, ariko ugasanga nibigomba kumutesha intumbero kugira ngo bimuce intege, hanyuma bigaca bituma abakenyezi rero usanga ari bake biyumvira kwitoza. Hanyuma ugaca usanga na ya mico yacu, ya mico y'ikirundi, na vya bikorwa ry'abanga ry'umukenyezi yuko ari narugo, yuko arera abo bana, ugaca usanga bimutumye yumva umengo ntiyoja muri ivyo bikorwa vya politike. Intambamyi zindi nuko hariho abakenyezi baba bashaka kwitoza, ariko kubera ko amategeko aterekana neza ikibanza c'umukenyezi, dufate hariya ku mitumba, ibwirizwa shingiro ryacu riremera ko abakenyezi baserukirwa ku bice 30%, ariko aho usanga ari mu bice bimwe aho batora. Hariya ku mitumba kumbura aho badatora, urasanga umukenyezi bidakunda ko aserukirwa neza. Rero mu ntambamyi hariho n'amategeko yotegerezwa kuja ku gihe kugira ngo afashe uwo mukenyezi nawe kwitoza kugira ngo aje muri ivyo bibanza bifata ingingo. Godelieve ati twofatira akarorero mu bihugu nka Tanzania, u Rwanda na Kenya, aho usanga bifise uko bitunganije ku buryo abakenyezi boroherwa. Twabonye nko mu gihugu ca Tanzania ingene batunganya amatora,
cyane cyane za ntonde z'amatora. Ako numvise kabirya nuko bobo hariho uko batunganije ibitigiri by'abakenyezi baja mu nzego, hanyuma bagaca rero bavuga bati hariho intebe ziba zigenewe abakenyezi, hariho intebe ziba zigenewe ugwaruka. Ivyo rero bigaca bituma gutunganya amatora vyoroha ko wa mukenyezi aserukirwa, kubera ko hariho iryo tegeko riba rimuha ico kibanza. Hari n'ahandi twasanze nko mu gihugu ca Kenya, naho nyene barafise intebe z'abakenyezi mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka, mbere no mu ntara iwabo. Hari n'ubundi burorero twumvise mu bindi bihugu nko mu Rwanda, nko mu Buganda, aho hose hariho uko bagiye babitunganya, bigatuma mu gihe c'amatora umukenyezi aronka ikibanza atarinze kugwanira, ariko ari kibanza gisanzwe gitegekanijwe n'amategeko yaho. Twumvise n'ikindi muri Kongo, aho bobo bashitse kuri ibice 50 vy'umukenyezi mu nzego zifata ingingo. Rero twumvise neza yuko twabigiyeko, twumvise icatumye iwabo umukenyezi aserukirwa bikwiye, nuko mu mategeko biba birimwo, hanyuma uwutabikurikije akagira ikimugenga. Novuga nti iyi nama ni ingirakamaro cyane kuri twebwe abarundi n'abarundikazi, kubera ko mu kwitegurira ayo matora hari ibikorwa vyinshi bisabwa, uhereye ku mategeko, uhereye ihimiriza, uhereye gutegura imitima y'abantu, na cyane cyane abenegihugu, ariko n'abandi bafata ingingo, kugira ngo bumve akamaro ko gushira umukenyezi mu kibanza gifata ingingo, canke kumufasha yuko ashobora gukurikirana neza ubuzima bw'igihugu. Ikindi nokongera ko nuko twumvise mu bihugu bitandukanye hari aho bafise ingendo nziza yo gushigikira umukenyezi mu gihe c'amatora. Hariho ikigega canke uburyo bw'amafaranga leta itegekanya icishije mu bushikiranganji butandukanye canke mu bice bitandukanye, bituma uwo mukenyezi za ngorane z'uburyo bwo kuja kugira propagande, bwo kuja kwimenyekanisha mu benegihugu, bituma bimugabaniriza umuzigo w'ayo mafaranga. No kuvuga yuko bategekanya uburyo, ako karorero twakabonye mu Rwanda, aho bategekanya uburyo bushobora gufasha uwo mukenyezi kugenda wenyene kwigirira propagande, hanyuma bagaca babakotera imodoka, bagenda urumva mu kubashigikira, babakotera iyo modoka bakabaha n'induhuro ishobora kubafasha iyo baba bari. Murumva yuko n'uburyo bwo kubashigikira ku buryo bw'amafaranga, bituma umukenyezi nawe yiyumva ko yoshobora gukurikirana, hanyuma bigatuma nawe abona ati hariho abanshigikiye, reka ndamirize nje muri iki gikorwa. Icanyuma mu nkundire, icanyuma nagomba kuvuga, numvise naco nyene cogira ico gifashije hano mu Burundi. Numvise ko muri Tanzania umuntu yagize akigoro akaja mu vy'amatora, akitoza, agakora n'ibindi bitandukanye, numvise ingene bamufata. Bavuze yuko uwo muntu naho vyoshika ntashikirwe bamushinga amateka, umukenguza amateka, leta iraraba ibindi ishobora kumuha kugira ngo imutere intege. Urumva ko yagize intambwe, akagomba gukora mu gihugu, akagomba gukorera abenegihugu,
leta rero irafise ingene itunganya ingene bamufata uwo muntu kugira ngo ntibamuce intege, ikiringo nicagera ntazoreke kuja imbere kandi ngo yitoze. Ivyo ni bike mu vyo nashoboye gufata, ariko nabonye ko ari akarorero keza twoshobora kwigirako. Iyo nama ikaba yasozerewe no gutanga utuganuke ku baje baserukira ibihugu baje bavamo.